zagiye ziracana ko abanyepolitike b'ico gihe babitumwe n'abakoroni bamye bafise akagaye ku bene gihugu. N'ubu hariho abariko baragaya ibyavuye mu biganiro bidakumira Murundi n'umwe byabereye aha mu Burundi mu ntara mu makomine mwarabyiboneye. Twibuke ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 abene gihugu bahejeje kwitorera umugambwe Iprona, abakoroni bafatanije n'aba-PDC bakekeje abene gihugu mu kugandagura umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Guhera ico gihe haciye higanza intwaro z'igikenye zishigikiwe n'abakoroni. Abo twita aba-PDC nibo batoranye iragi ry'abakoroni, kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 twari tuzi ko twiruhukije mu kwitorera inzego ziturongora, ariko kakagwi gakorana n'abakoroni kaciye gakora mu nkovu abarundi mu kugandagura abo bitoreye, gutyo baba batanguje ubwicanyi butagira izina. Mwaraye musubiye kubibona mu mwaka wa 2015 aho akagwi katumwe n'abakoroni kakaza gusenyura inzego zitorewe n'abene gihugu. Twese twarabonye ko bari bafise intumbero yo gucanishamwo no kugandagura abene gihugu n'indongozi zabo. Abene gihugu bariyambitse iteka, twariyambitse iteka mu kubatesha bagata, ari naco gituma leta yacitunganya ibiganiro bidakumira. None abarundi ibyo basavye biragiye ku mugaragaro. Everywhere.